ndabaramukije mwese nk'abandi Natali Nyamoya tukaba turi kumwe na Olivier Kizimana nongeye kuronka ibakwiye gusura gusangira ibintu binaganiro tumaze imisi ko turakora na Olivier tuvuga ivy'amatempéraments tuvuga ivy'amapersonnalité no kuri n'ubuntu twagiriwe kuko dushobora kuza turabisangira namwe nashaka gushimira abantu bose kandi bamaze imisi batwandikira batubwira yuko vy'ukuri bino biganiro vyabafashije byabakoze ku mitima yabo byatumye bibona kandi bakabona na bagenzi babo ntahe ziryoshe zirusha izituryohera rwose nizitubwira niho igihe abantu batubwira bati twarimenye twarabonye amakosa yabo cyane cyane bakatukereka yuko changement yabaye muri bo imbere kiba mu bibandi rero nashaka gushimira umuntu wese amaze imisi afata akanya ko kwandika afata akanya ko gusaba amasengesho canke kuvuga ikiri ku mutima Imana imuhezagire cyane n'abadusengera nabo tutobatuzi rero no munsi nashaka tubandanye ariko imbere yuko tubandanya kuvyerekeye ivy'amatempéraments hari ibibazo bandi bantu baturungikiye kandi ibibazo vyiza cyane nashaka kubahereza Olivier yongere adusomere intahe z'abantu baturungikiye nanje nongiye kubaramutsa nizere ko meze neza Imana ibandanye ibahezagira ibandanye ibagira neza ibakure mu bwize bajana mu bundi hariyo umuntu kwanza n'abantu babiri batwandikiye baturungikiye message ariko twagomba gupartager ubirazi umengano tu message duto ariko numvise turi profond aravuga umwe aratubwira ati rero twebwe intahe yacu je n'uwo tubakanye nuko ubu tuvugana ku kuntu umwe wese ameze tukabivugana dutwenga tellement biradutwenza alors que avant umwe wese yaja dans son coin ari défensif umwe wese yaja novuga mu ruhande rwiwe akagerageza kwikwegera ko yerekana ko wewe kumbure bimeze neza tellement ubu biradutwenza ku buryo bitakira ingorane kuvugana ku tubazo twa réaction ziba kuri umwe canke ku wundi donc urumva yuko hagati yacu ubu ibintu ari relax Imana ihabwa icubahiro n'ukuri biraryoshe cyane igihe nayisoma n'ukuri twarapartage na Natali ça nous a tellement touché hariyo uwundi nawe yatwandikiye nawe bigomba gusa n'iyo message ya mbere nasomye yatwandikiye atubwira ati muri umugisha ku rugo rwacu kuko turiko turitahura ubu hari utuntu tuba ugaca umubwira tempéraments yiwe uti karavyutsesha nukuri ubu niyo duhaririye dusubiramwo kumviriza hariyo abana tureze bakuze batubwiye ngo dusigaye tuvuga amakomedi urumva baratera inkuru tumaze iminsi n'ukuri turyohewe cyane ukuntu bitaba batubwira yuko tumaze iminsi tuvuga amakomedi kandi ngo tumaze iminsi turyohewe cyane ukuntu bitabaho mbere hama rero twebwe inyisho dutangira simple nuko Imana yatugiriye neza ubu dutanguye gutahurana Imana ishimwe cyane murumva ingene biryoshe yuko abantu batangiye gutahurana kandi abantu iyo bariko baratahurana nukuri icahora kibatera ubwoba burya abana b'abantu novuga muri nature yabo batinya l'inconnu batinya ikintu batamenyereye rero nico gituma iyo ivyonye vyahora ari ibintu bihishije vyahora bibatera ubwoba ku wundi mu gihe bigiye habona umuntu ukamenya yuko atari vyo yitera atari vyo yigira nukuri biraguha kuba relax nk'uko umwe yabitubwiye rero nk'uko Natali yarabivuze hariyo umuntu yatubajije ikibazo nagomba gatoyi gusoma tugerageze kwishura kuri ico kibazo yatubajije ku kintu cy'amatempéraments aravuga ati nagomba kubaza mbega niyihe meilleure combinaison de tempéraments canke nuko nyene niyihe tempéraments nziza umuntu ashobora kugira maze agaheza akaba umuntu Imana yishimira ndayisubiremo niyihe combinaison ya tempéraments cyane niyihe tempéraments umuntu yogira maze Imana ikamwishimira ikindi kibazo naco ni muri iyo sanse nyene ati nkamwe Imana nawe yo kubaza kubwiye abaza Salomon iti nsaba combinaison de tempéraments yose ushaka ndayiguha mbe wewe yisabiye sinzi bariko baratumviriza bamaze iminsi bazikurikira sinzi tempéraments bayisaba hama iyindi nayo ikindi kibazo ca nyuma mbega le pire de tempéraments yoyo niyihe
kumbura hari abantu bakurikiye kwanza hari umuntu umenga yandikiye kuri iyi yandikiye aheje kumviriza avuga ati ni ukuri aya matamperama hinge ndaharabe ndahacishemwo naho urumva yanyandikiye ati iki kiganiro umenga kirefureya umenga kirefureya gato ça m'interpelle kwiyumvira encore plus kuri ayo matamperama yose kubera zose zifise kote negatif et positif urumva hari igihe bamwe kumbure bakurikiye bakavuga bati ni ukuri je tamperama yanje kumbure ntiyorohereza ntimfasha gushika mu bintu ntimfasha gushika ku ntumbero rero muri ibi bibazo bitatu urumva byose bigaruka kuri tamperama niyihe tamperama umuntu hamwe byoshoboka hoba hari ibutike yazo umuntu yotora natari nadufashe je ku iciyumviro canje nuko nta tamperama mbi nta tamperama nziza iyo Imana yaremye abantu yabaremye ku ishusho ryayo twarabonye yuko amatamperama yose arafise uruhande rwiza arafise n'uruhande rutari rwiza igihe cyose twitandukanye n'Imana n'umuntu igihe yava muri jardin d'Eden yitandukanye spirituellement n'Imana ku buryo yaciye apfa mu buryo bw'impwemu rero iyo umuntu apfuye mu buryo bw'impwemu hama umushaho we ntawe urasubira gufata umwanya wo amaze kwakira agakizwa n'ibyo Yesu akaba muzima bwiwe umushaho urakeneye guhinduka se kote negatif zama zihari nibaza ko ico gituma duteneye gufata ijambo ry'Imana tugahindurwa namwe mu yera si twe twihindura rero narijya tutaja gusuma nibaza yuko heureusement ko Imana itigeze tubwira kuko deja no kugira mariage ntitwigera dushaka kugira mariage n'umuntu tuba turi nk'umu introverti ntigera arondera vy'ukuri umu extraverti mugabo les différences attirent kubera mu mutima en fait urondera ikintu udafise kandi ukeneye rero kenshi turibaze ko tuzi ibintu ariko ntavyo tuzi sinzi ko murabona iyo umaze ku je ndakunda cyane nk'imiduga vraiment Olivier nawe akunda kuncokoza ati urafise amagubiza narakunda kumviriza imiduga nkumva le bruit des moteurs je ni ibintu binyenteresa vraiment hari igihe uruturuka avuga ati nk'iyi série RAV4 ndayibonye narayikunda ariko waza 10 ans plus tard ukibaza uti mbega basha ijya muduga nakundiye iki kubera iki wavuye kuri page est-ce que tu as changé oya ariko amagu yawe ivyifuzo vyawe ivyimviro vyawe vyarahindutse bijanye n'ibihe n'umwanya waciyemo nabo mwahuye naho wagiye afite tugenda duhingurwa rero nibaza yuko heureusement yuko atari kuduhitamo haba kenshi rero nuko twibagira yuko izo temperament ntiziri ngaho kugira ziduserve izo temperament ntiziri ngaho kugira ziduserve twebwe heureusement ko tutaja ku isoko yavyo kuko nk'abakorehike by'ukuri haragihe bovuga ati jewe vraiment nyarya mwavuze ngo ni vyiza kuba korehike kandi c'est vrai bafise des dons particuliers babona kure baterura vyinshi bwa même temps barafise uburemere busi bujanye n'iyo don bafise rero bisigura yuko ntaho uhavufuti sinkunda abakorehike je n'aimerais pas ko umukorehike cyangwa sinoja gusuma umukorehike ubukorehike byashoboka mais pas du tout kuko après tout umukorehike abaho kubw'Imana pana kubwiwe rero nibaze ko kenshi turagira confusion entre ico twe twifuza n'ico Imana yifuza niyo batwifuza mu bwenge bwacu n'ukuri turashobora guhitamo mais ikibazo ufise gihari none uhitamo ku bwawe cyangwa uhitamo ku bw'Imana ni none narijya ko Imana yakuremye gutyo ahubwo nuyiyegereze uyibaza uti mbe Imana ko wandemye iyi temperament wayindamanye mu ntumberi yihe kubera kuko hari abantu benshi ushobora gufasha kandi nabi Imana yakwandikiye mu Banyefesi igice ca 2 murongo wa 10 ijambo ry'Imana riratubwiye yuko hari ibikorwa byiza Imana yamaze kudutegurira à l'avance qu'il y a de bonnes œuvres qui nous a préparées d'avance. Donc ivyo nivyo twari dukwiye kwinjiramo hari abamera aba phlegmatique vy'ukuri umenga baratuje ariko cette force tranquille ijanye mu mafuta y'Imana irakora ibitangaza ugasanga tout d'un coup ahantu hari abantu basaze ugasanga n'umukorehike kuko ahuye n'amavuta y'umu phlegmatique amavuta yamwemuye aciye mu phlegmatique aciye ahumura aciye atuza aciye atora inzira rero nibaze yuko nta nziza
ahubwo yibaze mbe mana ushaka iki exactement. Imana ishimwe cyane kuri uyu yatubajije yatubwiye yaduha akarorero ka Salomoni hama ikintu kinkora ko cyane iminsi yose ni igihe nibutse ijya nkuru ya Salomoni tubona igihe Imana yamugendera ikamubwira ngo ayisabe ikintu yifuza cyose ikintu kintangaza Bibiliya itubwira ngo yabimusabye ari mu nzozi nama nibwira none kubera ko Imana itabimusabye akanuye bica biza kuri wa murongo dusanga mu Baroma ikigabane cy'umunani ku murongo wa 26 ngo domemo si l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc ijambo ry'Imana ritubwiye yuko car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Ntibatubwira ngo car nous ne savons pas comment demander, non, mais ce qu'il faut demander. Bibiliya nitubwira kuko tutazi gusaba turabizi muribuka yuko twaratanze n'inyigisho tugitangura turi ko turavuga ku byerekeranye no gushima no gusaba ni ikintu kiri muri naturi yacu ni ikintu cyihuta ariko kumenya icyo usaba ni ukuri usanga bitandukanye nicyo gituma rero mpemu yera Bibiliya ikivuga ngo iyo nayo ni faiblesse ni ukuvuga iki ni ukuvuga cyangwa iyo bari baravuga faiblesse tumenyereye kumva muri style ibyaha style intege nke zitumenyereye muri caractère n'iki ariko ni faiblesse dans le sens limite mpemu yera adufasha muri iyi limite kuko tutazi icyo dukwiriye gusaba nicyo gituma nama mvuga yuko ibyo Salomoni yasabye ari ubuntu bw'Imana burenze kuko yabusabye mu nzozi urumva niyo asaba nabi ari kubwira Imana ati Imana yega nari mu nzozi sinabyiyumvire sinabifatiye umwanya ku buryo nibaza yuko byanoroshe yuko na mpemu yera novuga ashobora guhanda mariable esprit yiwe kugira ngo ashobore gusaba igihwanye n'umutima w'Imana kuko Bibiliya itubwira yuko mpemu yera ngo atuma dusaba ibihwanye n'umutima w'Imana na volonté de Dieu. Nicyo gituma rero iyo turiko turavuga ni igiko umuntu yosa niyihe temperament umuntu yosaba na cyane cyane nk'abantu b'abakozi b'Imana kuko jewe mparura yuko abantu bose bakijora abakozi b'Imana abantu bifuza gukorera Imana kenshi turafise ingene tuba impressionné n'abantu bafise ingabire zigaragara gose hari abantu bafise ingabire tubona kuri televiziyo tubona kuri radio tubona kuri podium tubona kuri plateforme tubona ku buryo umenga biratuimpressiona tukumva umenga uku niko gukorera Imana uku niko ebana byo gukorera Imana vyakweri vya vrai hari igihe mpora niyumvira kuri Gideon umuravye ubona yuko yari umuntu ari ngaho umenga n'umuflegmatique yibereye ahantu ariko arasoroma ingano ziwe ariko arazikuba ari ndibagerote ingane bayikoresha urumva ariko aragerageza kuzinyegeza kugira ngo abansi ntibazibone we yigumbera amahoro yigumbera ibintu biri simple arisuzugura yumva ko ari umuntu asaje gose Imana iramuhitamwe iravuga ati umuhize mw'inkombezi aravuga ati jewe ati turi abantu banyuma mu muryango nduwanyuma n'umuryango wacu n'uwanyuma mu miryango ya Isirayeli yumva yuko ari umuntu asanzwe yuko ari umuntu akengeretse ariko Imana iramutwara mwibuke yuko n'igihe bagiye mu ntambara igihe kimwe Bibiliya itubwira ngo yagiye atwaye abagabo ibihumbi n'ibihumbi ariko Imana igenda iselekshona imubwira kuramo nawe rero uriko uranyumviriza kumbure kandi Imana ihezagire cyane yo mu pastor yatubaje iki kibazo Imana imuhumugisha ndagomba kubabwira abantu babaye ahantu bariko baramviya bavuga bati noruhingabire yuwe nomera nka naka nawe umeze nka Gideon yumva yuko adakwiriye cyangwa adashoboye ati reka nitwaze ibi bigabo kumbura n'ivyo vyotuma ndamporta la victoire Imana yarabigosoye iravyegezayo ija gukoresha abantu 300 gusa muri iyi majina abantu 300 donc pour dire quoi ntangabire nta tempéraments nziza irutse izindi kuko mwibuke iki kintu twamye tugisubiramo na cyane natararakunda kukivuga cyane mu byerekeranye n'urugo burya on se marie pas pour nous-mêmes ntitubaka ku bwacu tubaka iyo umuntu yubatse burya tuba dukwiye kumuhezagira
tuba dukwiye no kumwatura ko no kumwibutsa ko agiye mu rugamba ko agiye muri misiyo hariyo igikorwa ni umumisiyoneri niwahura ejo n'umugabo yubatse n'umugore yubatse cyangwa ejo nibakubaza ndaza abantu barakunda kubaza mbega we titire yawe ni iyihe murangita misiyoneri rero abantu kenshi bakunda kunyita ambasaderi ndagomba kubabwira nawe uri kuranyumviriza uri misiyoneri rero nyine kuguha misiyo iyo tamperama burya niyo utsi tuzofata umwanya tubigishe sur l'homme 3 dimensions uko umuntu yaremwe n'ingingo zitatu rero iyo tamperama se enuti ni igikoresho rero icyo gikoresho kimeze nka za taranto abantu bahawe umwe wese yahawe bihwanye n'iciwe n'ubushobozi bwiwe ariko n'umuhamagaro uri kuri we rero sindi ko ndavuga ngo hari itarano korerike kumbura afise 10 sange kumbura afise 2 oya izo ufise c'est le plein potentiel ihwanye na misiyo wahawe sinzi icyo natariyo kongerako hari ikintu wavuze cerekeye ingabire en fait nisho nshaka kuvuga juste ukivuga c'est ce que je pensais kenshi umuntu ariko arumviriza en fait ibintu by'amatemperament abona le bon côté sivyo ashaka kuza gusoroma ibintu bizima vyiza bimwe kandi ushaka kuja kubijya ako nashaka kwibutsa ko n'igifise ingabire si gwawe nizabandi donc niyo temperament si gwawe si igikoresho cawe cyo kwisumira ivyawe ni igikoresho ujana hanze kugira ukorera Imana nico gituma kenshi iyo ugarutse mu nzu iyo ugiye kuruhukira mu rugo usanga kenshi abasanga barusha bashaka kuja kuruhukira muhira ugasanga itaranto yabo yo kuba relationnel bayijana hanze bagera muhira bagashaka kuruhuka ugasanga donc ni kimwe umwe wese muri temperament zose c'est plus dans le service ziri kujana abana sizikugaburira sizikugushikumiza muri zone de confort ingorane kenshi tugwamo nuko tuzikoresha tukazijana muri zone de confort ndabaryohererwa kuba bagenzi ndaryohererwa kuja dans la présence y'abantu ntivyari bibi ndakunda kwiyumvira birafasha birantabara ntivyari bibi ariko umenye ko atari gwawe wiyumvirira abandi si jamais utanguye gutahura yuko nkuko Olivier yivuze ton tempérament ni taranto au service y'abandi bice biba efficace kandi ntibisaba kugira ko ubushobozi ntibisaba kugucinyiza rero kenshi nibaza ko iyo confusion tukunda kugira niyo tubonye umuntu afise ingabire nibaza ko aho tugira ama confusion cyane n'abakozi b'Imana bashobora kuba basizwe tukabashimira ingabire zabo ariko tukibagira ko ari abantu à part entière différent n'ingabire rero ikintu naryoherewe Paul ariko aravuga ati narasenze Imana gatatu ndi mu ntege nke ariko Imana imbwira ati ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ngo nico gituma niratira ngo intege nke zanje donc niba ubibaza yuko ufise temperament ufise intege nke nyinshi ufise rero en fait le potentiel kubona Imana muri dimension idasanzwe ukabona ukiraba ukisuzuma ukavuga ati jewe temperament yanje yaranduhishije umenye kukugendererwa kw'Imana ahubwo guhagaze ngaho plus ce tempérament il expressif canke irakeneye uko Imana igutabara plus umenye yuko ari ubuntu bw'Imana donc kenshi twama dushaka kurondera nk'abana b'abantu dutangura kurefreshisa nk'isi mbe vyiza nofata n'ibihe en fait ushaka gukoresha pratiquement iyo tempérament nka masque kugira abandi bambone na neza non peu importe tempérament ufise ukaba colérique mélancolique sanguin ou phlegmatique cyangwa ukaba ufise même ama mélange y'izo tempérament muri wewe Imana irabizi gituma umeze gutyo ariko si kubwawe ni kubw'abandi c'est pas pour toi si kintu woca wijustifia ariko ni pour les autres rero igihe cyose tuzoja kure y'Imana tuzobaca dutangura kuza kuturajya cacamwa cyo kumenya iciza n'ikibi Adamu yariye muri jardin d'Eden ahaca atangura uyumvira ukibaza ngo ukoze ciza aho ugasanga ugiye kudigera bibi donc le tempérament ma étude du tempérament niko novuga ntitukerabe mbe aca ciza na kibi nikiye no vuga ati Imana nukuri ndagushimiye ko biremye ariko ni ubiganza kuko ukubaho kwanje ni kuhagaze kubura natahu ibintu guhagaze kuko namenye ko wabiremye pour ton service si byiza kubimenya ngo uvyuzuza mutima ariko uvuga uti Imana ni ivyawe numva ari cyo vraiment no kongereza ko
imana ishimwe cyane numva aya majambo ariko arampezagira nanjye hariyo ijambo nariko ndarimbura ko mu bikorosayi ikigabane cya gatatu ku murongo wa 12 ijambo ry'imana hinga ndahasome. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Imana ishimwe cyane. Ikintu nagomba kuvuga ko muri ndangiza nagomba kubabwira ce qui est important si temperament muyifate nka wuti ariko mwibuke yuko ikiri important kugira ngo duhimbare Kristo. Bibiliya iravuga atakwizera ntibishoboka yuko dushobora kumuhimbana. Imana igomba ubugombe bwayo ni uko tujya odora y'aya matemperament igomba ko twambara karagiteri ya Kristo. Bibiliya iravuga kenshi revêtez-vous de Christ, mwambare Kristo urumva. donc baratubwira kuri karagiteri ya Kristo, aho niho muhemu yera agomba kutujyana, niho n'ibyanditse bigomba kutujyana, ni naho natwe turi ko turajya muri izi nyigisho. ntitugomba guhagararira kuri aya mayasipe gusa, ariko tugomba kujyana aho tubona Kristo, kuko Kristo iyo tumuravye Bibiliya ivuga ngo duhinduka muri iyo shusho esora do gloire tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nicyo gituma rero nagomba kubabwira nimba ariyo karagiteri novuga umuntu yo Imana itwifuriza nuko dushika aho dusa na Kristo, kandi icyo gikorwa wagitanguye muri twebwe niwazogisozera. Imana ibahezagire. Reka tuzobandanya mu yindi audio, nizere yuko iri jambo ribafasha kandi ribahezagira. Amen.